cyane ukuntu batuyumviriye ko nk'ubu usanga tuva mu ntara zitandukanye z'igihugu basanga bitoroherwa kubonana n'abavyeyi bacu, ariko iyo tubonye abavyeyi nk'aba baje kutugendera tubabonamo abavyeyi bacu turumva tuko tunezerewe, tukaba dushimiye na nyakubahwa directeur niwe agerageza kudufasha kuturemesha, eka namwebwe tukaba tubashimiye cyane kudufasha kuturemesha. Impanuro dukuye ngaha zikaba zinagerageje kudufasha cyane nitwashika mu miryango yacu ko twarize imyuga itandukanye, yuko bijya bikoresho baduhaye tuzoronswa bizodufasha mu miryango yacu kwiteza imbere. Nubwo bwavyashitse tukaza ngaha, hariho abo twakoze ivyaha, hariho n'abatabikoze, ariko twese nukuyihangana kuko igihe ikiringo hano baducira si kinini cyane. Yaye turashima ukuntu tukaba dushimira namwe bw'abavyeyi mugwa mutuyumviraho kuza guturamutsa. Ndabona hajya mwatuzaniye cyane cyane bikamara nshimire umwe ko mwatuzaniye agaceri. Kuko hano uro muceri kwere kuwuronka usanga ari ngorane. Hana amavuta yari yaheze yo kurya turabona ariho, eka turanyoye n'utuzi yaje twakwavi, eka turanezerewe cyane. Umunezero dufise ndazi twese niwo dufise, ndibaza nta mwatanezerewe. Tukaba tunabakengurukiye ku kigoro mwagize, amapriza hari ni menshi, ni nkuko mwari kuja n'ahandi ariko mwatiyumvire kuko mwari maze igihe muvyumvira. Tukaba tunabahaye na karibu n'ikindi gihe muzogume mutiyumvirako muza kutugendera. Ijambo Jesu mfise ryari iryo.